Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri umwanya udasanzwe, muri iki gitondo kidasanzwe, igitondo gikomeye cyane, igitondo Imana yatugiriye neza. Imana iraduha kuhumeka nubwo hatabuze kumuri abapfuye, ariko wowe Imana ikaba yakugiriye neza ukaba uri muzima. Imana ikaba yadushoboje gushika kuri jeudi ya nyuma y'uku kwezi kwa gatandatu. Ni gitangaza kuko uku kwezi kose ntihabuze abapfuye, ego ntihabuze abari mu mamorgue, ariko rero wewe Yesu akaba yakugiriye neza. Suko gupfa bidashoboka kuri wewe kuko hari n'abandi bapfuye bari bameze nkawe, ariko Yesu akaba yakugiriye neza ukaba wabonye iki gitondo. Yesu nabiherebwe icubahiro. Muka muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mishengo rya Hope Church. Igitondo ni gitondo ciza rero Yesu yaduteguriye. Muri uyu mwanya rero tugira tufate akanya ko kubaha umwanya kugira ngo mumvirize ubutumwa bwiza twavuze. Ubutumwa bwiza rero ubwishire ko wewe wumve ko ari wowe uriko urabwirwa kandi ni message yawe. Ubutumwa bwiza rero buheze turaza kubaha akanya ko kubasengera, turaza kubasengera ku mitwaro itandukanye, kandi turizera ko Yesu azakugira icyo akoze kuko yama yabikoze kandi yama yabikoreye benshi cyane. Inyuma yaho rero kubasengera turaza kubaha umwanya w'intahe zabo Yesu ariko agirira neza, kandi ni benshi cyane abo Yesu ariko agirira neza. Nawe azo kugirira neza kuko nawe tuhava tugusengera, kandi turanaguhaye nakaze. Uno musi ni jeudi ya nyuma, tugomba kuza gusenga amasengesho adasanzwe. Uno musi turafise amiga aza kuba isa 11 kugeza isa 12 z'umuhingamo. Uyo mwanya ruza kuba umwanya wo gusengera amasengesho yo kubohoka. Ntihabuze ikintu gishobora kuba cyakuboshe, ariko kandi kube yari jeudi ya nyuma kugira ngo Imana ikugire neza ikubohore, tuzokwinjire muri jeudi ya mbere y'ukwezi kwindwi bimeze neza, ibintu byose bitunganije neza. Ariko kandi no kuri wa Mungu tuzoba tufise amasengesho ya dimanche ya nyuma, uwa Mungu wa nyuma w'ukwezi, kugira ngo tuzokwinjira mu kwezi kwindwi tumeze neza. Burya rero buri kwezi Satani atega imitego myinshi cyane, akaba agomba ko abana b'Imana bashobora guhura n'ivyago. Wowe nta cyago na kimwe kizogira icyo kikugira, kuko niko ijambo ry'Imana ribivuga muri Zaburi ya 91 gice cya 10, igice cya 91 ku murongo wa 10 havuga ngo nta kibi kizogira icyo kikugira, kandi nta n'icyago kizokwegera ihema ryawe. Ndagwaye kaze rero kuri iyi minsi ibiri, no kuvuga uno musi wa kane isaha 11 kugira ngo tugusengere, no kuwa Mungu isaha 2:15 tufise amiga 3, isaha 2:15, isaha 4:45 n'isaha 10 n'igice. Kaze rero ntuzobure mu mwanya umwe muri iyo kugira ngo tugusengere. Imana ikugire neza. Ukwezi kwa gatandatu turiko turarangiza, kuze kutukurangiza amahoro, maze ukwezi kwindwi kuze kubera ukwezi kwindwi kwiza cyane, aho utazokwigira uhura nibi na biriya bibi busha kuba Satani yateze. Reka ndakubwira ikintu utaruzi, nta kwezi na kumwe badahamba. Warubizi mbwa uravyirengagiza, nta kwezi na kumwe badahamba, nta kwezi na kumwe batagira maksida. Ariko tuzosenga kugira ngo we ntuzobe muri abo bazohambwa, ntuzobe muri abo bazogira maksida, ntuzobe muri abo bazohura n'ivyago, ariko uzobe muri abo Yesu azoba yagiriye neza, bakishurwa imitwaro yabo, mbere n'ukwezi kwindwi bakazokubamo neza amahoro kandi bakakurangiza neza. Reka rero muri aka kanya rero ndaguhe umwanya kugira ngo ushobore gukurikirana ijambo ry'Imana twarivuze mu ishengero rya Hope Church. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Sasa mnazaliwa mkoa ngapi? Twebwe aho rero n'umusobanuziga. Urumva tuvuka turabahungu 12, umwe yarapfuye, uwo ni Yosefu bavuga. Umwe yarapfuye, akandi gahungu twagasize muhira kitwa Benyamini. Sawa. Wawape chakula
waweke chakula mwende, lakini tabaki na moja miongoni mwenu. Na kama mlete Benjamin, huyo mdogo wenu ambao mnaongea, huyu ndugu yenu sitamwachilia. Kubera kane kuona ka petit frere kiwe acafata afunga umwe muri bo, acababwira ati subira inyuma mugende mugabo mubanze muzane wa mutonya wiwanyu, menye ko mutarabatasi mujye gutata igihugu. Rumingene yabahindutse, mugabo ntabwo yabahindutse ku mutima mubi, yagomba babone na mutonya wiwe, yagomba babone bose. Haleluya. Baca baragenda, mbere atabwira abakozi ati mubahinja n'amafaranga batanze mushire muri iyo mifuko yabo babitahana. Bageze mu nzira basanga y'amafaranga, yo batashe babwira ati twahuye n'uwo mugabo yatujyagaguye, ati kandi yasigaranye n'umwe muri twebwe, kandi yavuze ngo nitutazana Benyamini tuzoca dufatwa nk'abatasi b'igihugu. Ati ni finale. Sararahira ati nta gahungu kanje ndaguha, nibishoboka ka Yosefu karapfuye naka ndagatange birabasha. Hariya ikanani inzara, Imana igomba irungereza inzara kugira ngo ibyo yasezeraniye Yosefu bibe nkuko yabivuze. Hagera igihe rero tugerageje kunyaruka, barasubira kandi baragaruka rero, baza baje gusuma, baza bazanye Benyamini. Bahashitse batangura kuyirega ngo urumva kuko se yacababwiye ati ayo mafaranga rero wowe ari umutego, cyangwa ufata ayo mafaranga muyabasubize mwongere kuzokona yandi. Batangura kuyirega, turumva rero kaka Benyamini turakazanye, ngo kandi mu mifuko twaje kubisanga harimo amafaranga, nuko ntitwashatse kubiba amafaranga. Ati hariya mu nzi wanje cyabwira abakozi ati genda mbagaburire. Baratangara, batangiye kwinjira ibwami kandi bari biso abatasi. Babashirira imeza ngaho, acababwira ati ni mubaye ibiryo byiza byiza, ariko ka Benyamini ko basangira nyina mugaye ibiryo byiza incuro 5 kuruta abandi. Amen. No, birabazazanira aho yari yagize umutego wundi, yarashizemo igikombe cyo cy'izahabu nibirebire. Mugabo hagera igihe bariko barigana, babaza none so aracariho. Ati papa n'umuvier umusaza wasana imbere yari yamuhira, inzara iri mu kutwica hariya ni woraba. None uwo Yosefu muvuga yagiye yo, reka kutwibutsa petit frere twaramukunda no. Ati yo mupeti basha batazi ko ari we. Yosefu akikausha akacagenda mu cyumba karira, kugeza harira akarira kugeza ari bwami kwa Farao bavyumva, bakumva amarira ya Yosefu, bakavuga nibeki ko Joseph ariko ararira, ninde yamusindiye. Agasura kandi akoga mu maso akagaruka, mumbwire rero. Ati yo utubabarire n'ukuri no ubwo ngomba kuduhinja duhage amuco twica twe vraiment na. Acarababwira ati Joseph, haleluya, ati Joseph nguyu ari imbere yanyu, mwarimvye ikinogo mumutayo muzi ngo murahejeje, ariko Imana ari musezeraniye. Mwamugurishije muzi ngo mugize nabi, ariko Imana ari musezeraniye. Pastor Jackson murasoma ijambo, reka tusome. Haleluya. Itanguriro 45 ku murongo wa 5 turasoma mu izina rya Yesu. None ntimubabare ngo mwirakire kuko mwanguze ngashorwa ino, kuko Imana ariyo yatumye mbitangira ngo mbe kirokora. Bachi batangwa kwitana kumiraka ngo wende wisema tumuzishe, ni wavuze ngo tumute mu kinogo. Atabwira ati yo jewe simezuko, nimubabare nimutane ku myikomo igituma mwangurishije ino. Iyo yose byabaye kugira ngo jewe mbitangira ino nze imbere yanyu, kandi nze kuba ubarokora. Haleluya. Munyuma ni yacyamagara abaso base nako Israel, araza n'abana banabuzukuru, mbere umwami acabana imikogote bagende babazane bose amatungo yabo yose n'ibindi. Ngomba kubwira ibyo byose kurabamo, ibyo byose kuracamo nibikubabaza.
kandi nimigutera ubwoba. Abantu bazokugirira nabi nimba bataratangura. Abantu bazoguhemukira nimba bataratangura. Abantu bazokugira uko bigombe nimba bataratangura. Ntuzubabare. Bazorwa gusunikira ku nyishu yawe batabizi. Umuntu akugiriye nabi mukunde. Hari ijambo rigoye gutahura ngo musengera ababahama, mugirire neza ababagirira nabi, uhezagire ukugirira nabi. Mu Kiswahili avuga ati wabarikini wanao wauzi, muwabariki na wala msiwalaani, na msilipe mtu ovu kwa ovu, atakayelipiza ni Mungu. Nuuza kugirira nabi ntuzumwishuri nabi, uzumwishuri neza, kuko azoba ariko gusunikira ku Mana n'agahinda kadasanzwe. Iyumvira amarira bene wabo na Yosefu baba bararize. Iyumvira kumaramara kwabaye kuri abo bakuru ba Yosefu imbere ya Yosefu. Bamufashe nk'itapi nk'uko atacamaze, nk'uko bimeze wowe mu kazi, sinzi mu muryango, sinzi ahantu hose mu kibano ugasanga ntabwo bimeze neza. Nibikubabaze kandi nibikurize. Hari ijambo rivuga ngo Bwana asema hivi, zuia sauti yako isilie, tena na macho yako yasitoke machozi. Ati buza ijwi ryawe niririre, kandi n'amaso yawe nasokorora amosozi, kuko abagohemukiye vuba bagiye kubona Imana ikwishura. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo ombea adui yako aishi siku nyingi, ili utakapobarikiwa ajione kwa macho. Ati sengera umwasi wawe abeho iminsi myinshi, kugira ngo niwahezagirwe azabyiborera amaso yiwe. Hari Imana igutegereje. Impamvu utapfuye ujya munsi nukugira ngo ibyiza yagusezeraniye byibone n'amaso yawe, kandi n'umwasi wawe abibone. Hayezo ingazi ibiri cyangwa zitatu Imana itubwiye hano, muravyibuka ngo aduteguriye ameza mu maso y'abasi bacu. Ntubabazwe n'ivyirukura cyane, ivyo ni ivy'igihe gito, kandi umunsi uzishurwa uzibagira ubutamwe wagize, uzibagira umubabaro wagize. Nubwo umubabaro wogira imyaka 20, umunsi wo kwishurwa uribagira vyose. Iyumvira umumama yaramaze imyaka 10 atavyara. Umumama umwe twariko turavugana ubushize, namusengeye yaragwaye hepatite C, murazi ko bavuga ngo ndikira. Ndamusengera arakira. Amubwira ati ibi bintu ni bintu ki sindabitahuye. Arasuka kwa muganga bapima hepatite C, yagiye kera. Bwana se sana. Abari bazi ko zuwo kwicwa na hepatite C bagatangara warakize. No kutavyumva bari bazi ko zo kwicwa ugwayiki, bagatangara no musukize. Ni wizera nta kintu na kimwe Imana idashoboye. Mbega ni giki? Nukuguha inzu byo munanira? Mbega nukugukiza ayo maso ari we yayakoze? Nimba abaganga bashobora gukora amarori bagakora uduti bashira mu maso. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Nizere rero ko iri jambo ryashoboye kugufasha, kandi nizere ko wumvise ko nawe wogirirwa neza, kandi ibi nyene birakuraba wowe nyene. Reka tugusengere rero nimba ufise umutwaro uyu cyangwa uwundi, kuko Yesu yamayagize neza kandi agirira neza bose, ataravye nkunzi, ataravye ngo uyu avuka aha, uyu nawe avuka hariya, uje nawe avuka hino. Yesu arashaka kugirira neza kandi akakwitwararika. Reka dusenge Yesu akugirire neza nawe. Mwami Yesu ugira neza kandi uragororotse, ndakweretse umwene data afise ikibazo gikomeye cyane, gishobora kuba ari ikibazo cyatumye arira cyane,
gishobora kuba ari ikibazo cyatumye atakamba cyane, cyatumye kumbure yihebura, cyatumye kumbure afata n'ingingo mbi. Ariko mwami ndaguhamagaye kugira ngo ugire icyo umukoreye. Ishobora kuba ari ingwara, ishobora kuba ari ibibazo by'umuryango, ishobora kuba ari ibibazo bicanye ibindi. Ndaguhamagaye Yesu kugira ngo utabare, uyerekane nk'Imana. Guhera no munsi Satani amaramare, maze umwene data yishuwe azogushimira, azogushingira intahe, kandi benshi bazomenya kuri Imana ikomeye kandi ihambaye. Ndizeye ko vyumvise mwami kandi kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu, amen. Chuti mukunzi rero ariko urakurikirana aya majambo y'Imana, kandi twaba tugusengeye. Nizere ko Yesu abigukoreye, wizere ko bikoretse, ntugire ubwoba. Reka ndaguheze mu ntaye rero zabo Yesu ariko agirira neza, bari bafise ibibazo bimwe kumbure bisa n'ivyo ufise, abo Yesu yagiriye neza aho mushingo rya Hope Church. Mushingo rya Hope Church rero Imana iriko irakora ibitangaza byinshi cyane. Abantu rero bamwe barashaka ko batarahamenya, mugabo bamaze kuhamenya bamabaza, kandi Yesu yamaye bakoreye byinshi cyane. Barafise intahe naho zimwe tutazishira ku radio, mugabo nimbuzi nanye n'umuntu asengera muri Hope Church azokubwira nawe icimana imaze kumugirira, ko yamaye abikoreye benshi cyane, kandi benshi bamabona igitangaza c'Imana. Reka ndaguheze mu ntahe rero z'ivyo Yesu ariko arakora, kugira ngo nawe wumve ubukomezi mu buryo bw'impemu, kandi wumve ko nawe Yesu yokugirira neza, ko bamwe bari bameze nkawe, abandi barafise ibibazo bikomeye kuruta ivyo ufise, ariko kandi Yesu yarabikoze arabishura. Nawe arashaka kwishura, kuko ntiwavukanye amaraso asa n'irindi bara atari ayatukura nk'ayabandi, abo ariko agirira neza. Ego reka tubaye akanya kugira ngo mukurikirane izo ntahe. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu ashimwe. Narimaze hafi nk'indwi zibiri ngwaye ijisho, yarimwo akantu kavogera imbone gutya, kuzuba sinashobora kubona ku metero nka 6. Habya avuze ngo tuze adukoreko, Imana yamubwiye ngo adukoreko mu kudukiza. Ciye numva ububabare bwarimwo buba bumeze nka kujya kuntu wicwe n'itiro, nka kujya kuntu itiro rikujya. Arankoze ko aho nyene ciye numva buheze, amoso zacatangura kuza, ubu numva ndamahoro. Yesu abahezagira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu ashimwe. Naje igihe nkoze ko ngaha maze igihe kirekire imyaka myinshi ngo ya masinezite, arankoze ko ngaha numvise ibiseru bihungutse ari byinshi, nari nazivye ntivyakunda ko mpema, nari nkariwe nari maze imyaka myinshi bitameze neza. Rero arankoze ko igihe akoze ko ngaha ku ruhanga numvise ibiseru bicuncubuka cyane, numva biranteye ubwo banja kwicara hajya andunama, numva ubu nakize ndiko ndahema tangurane nimwe fisi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Hamajewe nukuri ni kintu kibaye, ikintu ciza cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Jewe ubwanje hari haciye iminsi ifise gisata ngwaye ngaha mu maso, igipane ngaha kimwe, ariko mugabo ngenda mbona arankoze ko, ngenda kubona ubushobozi bw'Imana, ngenda kubona imbaraga zije, mbona hari ikintu gikoretse muri jewe, haraza ijwi ry'Imana rirambara ngo uhereye isaha ngo ndagukijije. Haleluya. Ikindi kintu Imana inyeretse, yaciye inzana ngaha nyene, igenda kunyereka ndi ngaha nyene ahamagaze, ngenda kubona ndera, ngenda kubona hari gikorwa nagiye kubona ndiko ndakora, ngenda kubona abantu bariko barahezagirwa mu buryo budasanzwe bivanye n'imisi narimaze ndiko ndasengera ikibazo. Ariko icyo ry'Imana riraza rirambarira ngo noneho ngo ntikikibaye ikibazo, ngo ariko ngo kigiye kuzoba inyishu. Rero Imana imuhezagire cyane gose umukozi w'Imana. Haleluya. Kongera haza ijwi rivuye mu ijuru ku Mana rirambarira ngo ndababwiza ukuri,
umuntu wese yaje hano hantu afise ikintu yaje afise yashize imbere z'Imana mwemu yera nambarira ngo iki nico gihe uyu mugoroba niwe mugoroba mwemu yera ngo yari karagenderera ibibazo byacu. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Murabona kuno kuboko kwanje ubu ndakuduza. Ejo sinashobora kwikoma, nari nameze nk'umugaye, imitsi kandya, aha nkabwira umuntu ntimfashe kuboko, akankanda bikanka, sinashobora gusinzira. Ariko uyu munsi mu gatondo hari igicaniro nategeza kuja gusambura, ndagenda ndagisambura, hanyuma mpejeje kugisambura ndasenga Imana, irambwira iti biraheze. Uyu munsi naje mbabara buke buke, ariko noneho ubu ndakomeye ndakuduza. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu nashimwe cyane. Jewe nari singorane yuko hageze ko dusenga muhira, imisi yose umumama w'umuhira mpamagaye ati ngo dusenge. Igihe cyose naca numva umutwe umenetse, nkumva ikizunguzungu. Naho nabanje gusenga ngaha ngiye kwicara naguma numva umutwe umeneka ibizunguzungu. Ariko mindwi nyene narigeze kurota nyene duhejeje gusenga twese. Nyene gumpagaze imbere y'ishengero, ariko sinabona ko ndiko ndavuga ubutumwa canke ndiko ndashinga intahe. Ivyo ntavyo narinzi, ariko naje ngaho umutwe uri kurameneka cyane, mpagurutse hajya biko biranka ko mpaguruka, ngeze ngaha uyu Pasteur arankora ko numva umutwe wose uraheze, numva n'amaso yari karanja byose bihagaritse. Ariko je sinarinzi ko no hagarara imbere y'ishengero nk'uku ngo mvugire imbere ya mikroshima n'ubwa mbere shimye, ariko murumva ko izo nzozi narose zishitse. Imana ishimwe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu ahabwe icubahiro. Nijoro sinomenya ko nagize akantu kumuba ingaha mu magagi, ndavyuka nk'uma saa 8 nijoro numva umuba ngaha, alafu naguma numva indotombi, nagize indotombi igihe numva ku kantu ko kariko karanyanga. Nafashe n'urugendo ndagenda muri interdit meze nabi cyane, naduze meze nabi cyane, mugabe igihe dusenze ntivyakunda ko miramate, nubu ndumva gasonga kari kwambara, ariko ko ndiko ndumva evolution cyo kimono na karengene byari bimeze. Nizera ko nakiri gitangaza canje cyo gukira. Yesu abwe cubaye. Amen, amen. Urosha kumira mate mira turaba. Amen, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi. Nizere rero ko uyu mwanya w'intahe wakubereye umwanya mwiza, wumvise ivyo Yesu ariko arakora. Nta nubwo ari intahe zose, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Rero turagwaye kaze nawe Yesu akugirire neza. Uno munsi turaza gusengera abantu kugira ngo babohoke. Abantu bafise ibibazo ibi nabiriya, abantu bafise ibibazo vyo mu ngo, ibibazo abakobwa bakeneye abagabo, abasore bakeneye abigeme, abana baba imfuvyi bagomba ko Imana ibaha abavyeyi bandi, abavyeyi batagira abana, Imana ibaha abana abavyeyi batavyara, canke bari baravyaye baraciye bakeneye ko Imana ibaha akandi kana. Ivyo Yesu vyose arabikora, kandi byose yama
yagiriye benshi neza. Hari n'abafite abana banyura umugi, hari abafite abana banywa ibiyarura mute, hari abafite abana bifata nabi, akaba agomba ko tubasengera kugira ngo Imana ibagire neza nabo baje ku rutonde rwiza. Imitwaro myinshi itandukanye turaza kwisengera no munsi kwa kane isa 11 guza saa 12. Kaze rero ntusibe kandi ntuceregwe kuko urabona ko ari umwanya minota 60 yonyene. Minota 60 rero ukabura ko n'umunota umwe cyangwa ibiri uzobutakaje. Kaze rero kugira ngo tugusengere Yesu akugire neza. Ego kwa Mungu naho tuzoba tuko turasenga, murabona ko tuba turangije ukwezi muri dimanche, navuga uzoba ari wa Mungu wa nyuma. Uyo wa Mungu wa nyuma tuba dukeneye gusenga, dusengera ukwezi kwindwi. Ukwezi kwindwi rero Satani ntuzi ico yateze. Kumbure muri liste y'abazopfa mu kwezi kwindwi, kumbure yashizemo wewe cyangwa uwawe cyangwa umwana wawe. Tuba dusenga kugira ngo tuburabuze iyo migambi ya Satani. Rero turaguhaye kaze kuri uyu wa Mungu kugira ngo tugusengere imigambi yose Satani agufiseko nizobe. Reka ndakwibutse ko buri kwezi bahamba, buri kwezi bagwara, buri kwezi bagira amaksida, buri kwezi haba ama divorce, buri kwezi barajya amasumu, buri kwezi harabi ibi na biriya. Imigambi yose Satani yashinze kugira ngo ibe ku bana b'Imana, cyane cyane wewe ntihagire na kimwe kikubako. Uzoze tugusengere kuri uyu wa Mungu. Niyo masengesho tuza dufise gusengera abantu, no kuvuga guhera saa 2:15 tuba dutanguye amiga ya mbere. Amiga kabiri azotangura isaa 4:45, amiga ya gatatu azotangura isaa 10:30. Turaguhaye kaze kabisa, ntiwisamareko, ubuzima burazimbye cyane, ntiwisamareko. Hari igihe uwisamarako kanka kuri yankiti kigushikana aho ku rusengero, ariko umunsi ugize accident ukamara umwaka wose mu bitaro. Ego kuguru kumbure bakagukata canke bikaba ibi na biriya, ariko wari kuza tugagusengera, Imana ikakuzigama n'ukundi kwezi ukakumara, n'undi mwaka ukamara, n'indi myaka ikawimara, ukazopfa hageze igihe cyawe cyonyine. Ego ndagwaye kaze rero, ntiwisamare ko kuri uyu wa Mungu ndagwaye kaze. Yesu akugire neza. Ntihagoye urashaka kuba ufite ikibazo ati none yo bari he. Ntihagoye ni mucaramagahahe, ni hafi cyane, kandi ni byiza kubera na bisi ihashika, bisi ishika hafi yaho cyane. No kuvuga ko ari mucaramagahahe hafi y'ikiraro cya Gikoma. Ufashe moto canke taxi canke bajaj canke ikindi cyo kwiyunguruza ahari hose, umwabwira ati shikana kwibarabara ry'amabeni riri hafi y'uruzi Gikoma. Ico cyonyine kiba giheze, ukababwira ati ni kwishengero rya Hope Church. Benshi barahazi uretse watanguye akazi ejo, abandi benshi barahazi baca bamenya ati ni kuri Hope Church. Bamwe bahita ati ni kuba Faraja, abandi ati ni kwa Jackson, bahita amazina atandukanye, mugabo ni kuri Hope Church. Babwira ati kuri Hope Church biba byoroshe, baca bakuzana bakagushikana, ukacumuriha akisubirira inyuma, canke nawashatse gusenga nabagasenga, biba vyiza cyane. Nakubwiye ko amiga ya mbere atangura saa 2:15, amiga ya kabiri agatangura saa 4:45, amiga ya gatatu agatangura isaa 10:30. Urashobora kujuragirika ukabutahabona neza, ndaguye nimero za telefone z'um protocol ashobora kwakira kandi mukavugana neza cyane kandi bimeze neza. Ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 09 08 03. Biragufasha cyane muvuganye nawe. Ababipa si beza, mugabo urashobora gutelefona mukavugana, byo byiza cyane. Reka ndakubwire, Imana irafise imigambi myiza cyane ku buzima bwawe. Ntiwisamare ko rero, ego ntiwisamare ko. Kaze Yesu akugirire neza. Ntihagoye, haroroshe, kandi abantu benshi rero bamaze kuhamenya, abamaze kuhavumbura rero benshi rero nta kindi bagikora atari kuza kwibera imbere y'Imana muri ayo masaha meza. Kaze rero uyu munsi kubera umunsi mwiza, kubera umunsi w'umugisha, kubera umunsi wo guhura n'Imana, kubera uravuga ati amen, kubera umunsi wo kwishurwa ya mitwaro, kubera umunsi wo guhura na wa muntu wari ukeneye ko muhura nawe, kubera umunsi wo gutsinda muri rwa rubanza, kubera umunsi w'ibyiza byawe. Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Kaze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita ijyamabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu,
woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana? wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.